uje kuvugira umuproducer kugira nteteme hey l'imbécile que tu es mani uri nsaku inbox wa mushenziwe hey hewe nimba bikubabaje fuck you uravyumva yuko bisubiye mu fuck you unkurira usaku inbox numvyurire kamera sha umvyurire kamera wabuze udogira ko ntundugireko uravyumva ujya uririmba ukora bw'amaviews abiri yabi wanyu niguri kuraza gutuma wigira nko kumenga uri gihanganga imbere yandi bro calm down. Satbiyaje afise icupa mbega iryo cupa gitwa gute? Ni urumva ni gicupa kiraho kinini ya cane bro yeah. Kandi rero sinabonye ngo ni cyitwa gute sinzi yambe yari yavanze nibi nta muntu one way yakunda nka Davina ikintu Davina yakoze hajya nukuri kw'Imana caragaragaje urukundo rudasanzwe kuri inde kuri one way hari umuririmbyi afise inganga nka B-Face chasha kubera ikimani B-Face Captain ndashaka tubwire hajya ahantu muri kumwe na Satbi na Rinoji muri ahantu menga mwaborewe mwanwe ibintu ntazi vyagenze gute wewe umbaza yuko naborewe na Satbi wewe uri inde wewe uzumbaza ngo je naborewe na Satbi na Rinoji who this guy yeah, I'm journalist I hate you why you between in my interview huh why you hate me you know let me tell you bro ndarushe stress zanyishe nararushe abapasteri bararushe aba convoyeri bararushe kapiteni nariruhiye urumva ubu ndarushe mvuye kukibwa c'indege kumutora Dramati yashise mu Burundi abantu bari bavuga ati Dramati bimeze gute yashise mu Burundi ubu unye ama award yaratanzwe abashwanye barashwanye mvuye gutora Dramati kukibwa c'indege ngira ati Dramati kuya zana mahiti iyo mizigo iri mu mabag yanyeretse bag bro ndamwe ati yugurure turabe ngo kapitene ngo ndazi ngo wewe ngo ntaco wikausha ico keneye kapitene ndakizi ndazi kushaka ndagucorere ndamubwira ati mzee mimi jewe kapitene nshize imbere y'umusani man ndakubwira ikintu kimwe bro kwanza witwa gute Omario bro Omario presentation yawe imeze gute uri mushasha muri entertainment okay gira presentation numve. Hello muraho murakomeye nizere ko meze neza aho muherereye hose bicungara rigize igihugu cacu ciza cy'u Burundi kuba ari hanze yacu nkundira ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze ikiganiro cacu arico cyanyu gishikirizwa na Omario Only kuri televiziyo za Yaga Tech kubadira kubari P5 hala 5 bro. Yeah, man. You're killing the vibe. Yeah, thank you bro. Karibu sana. Ikibazo cyo cavuga gute rero? Cavuga ati koroka muzetu washe fire. Mani. Mbega ibi bintu mbona nibiki kumengo biznera makiki nukuri twaturiye twazanye nibibiriti kubadida so bwira rero kiri muri orge bar nabyo kiriko bwira rero byagenze twazanye nibibiriti abantu barashaka kumenya ibihe bintu mwari mwanweye wewe na Satbi na Rinoji ku buryo Satbi akura n'ishati bro ni ibintu byadutangaje sana urabona Satbi ni king Satbi ni umuririmbyi nukuri kw'Imana afise vibe yisangije hano mu gihugu cacu Burundi urabona Satbi twarisharanye ujya munsi reka sindinde kuja kure cyane kuko mpave nsanga muza amabanga ya Satbi ingene yagize iki urabibona ndiko ndaraba navuga ati ivyo ntavyo mvuga reka rero mvuge kuvyo wabonye hajya ni video trendinze Satbi ari ku ntebe ariko raduma yadumye cyane muri BMA uko vyari bimeze rero Satbi yaje afise icupa mbega iryo cupa gitwa gute ni urumva ni gicupa kiraho kinini ya cane bro kandi rero sinabonye ngo ni cyitwa gute sinzi yambe yari yavanze nibi sinzi Satbi barashika hajya na genge yiwe yafise genge yitwa ndayibagiye genge ingene yitwa bari benshi baji baricara vibe kuva awards zitangure gutangwa mon pote vibe yari vibe abantu bari basaze jiro ndiko ndabiraba nicaranye na Ami Pro hamwe nande na ka boss for real twari twicaranye amaji yanje yose narababonye dupoesheje man Satbi turamubona yinji dusanga tubona ari muri vibe nyinshi z'ubumesha gushika no twese tugira ubwoba jiro kubera iyo mbonye umusani iyo mbonye umustar kubera nzi yuko mfungura kubera abasani mfungura kubera abastar ncange navuga ati Satbi rero atanicorea Satbi amaye desamire man sinoreka kubivugira ngaha kuri kamera
si vya bintu vyawe bro. Ibiki ivyo bintu vyanje uzi ni ibintu vyawe umviriza Satbi amaye 200,000 amaye 200,000 ambonye tu kuko umusani wese ambonye cyabura umengo ngiye kumucoresha kandi ivyo bintu ni vyiza kuko bro Jemba yo kubera abasani na dramatic ukibwa c'indege nabivuze tugitangura ikiganiro yambonye tu capitaine VP raba amafoto yanje kuri page canke kuri kuma YouTube rabe nazibonye maniga yancoreye arambwira tora apana mu marundi amahera dramati yamaye sinzi ko ara amaki sinzi niya hehe yagira ibanga nibaze brother sinzi n'amafaranga yo sinzi no mu gihugu kihebro sinzi niyo nzoyavunjisha amani nzoyamusubiza nzomubwira ati nipe marundi brother kwibotike nibomba amahera amani nibomba sinogura n'intuzenya ngo bayimpe bro oya ndashaka kumenya we na Davina ko nababonye mugenda inyuma ahejeje gushwana hajyanwa ari mugiye mu biki yo urambwiye inkuru ya Davina je nuva mbabayesha Davina n'umujama Davina ndamukunda Davina twavanye kure bro ndibuka muri 2021 bro 2022 Davina yarari hafi cyane Breezy Davina yafashije ibintu byinshi cyane Breezy Davina ndibuka Breezy yarasaba Davina ati ndakeneye umubebe man akakanimuze mugashiremwo urabibona Davina rero yabwiye Breezy apana Davina Breezy yabwiye Davina ati Davina ndakeneye blessing umubebe kweri ico gihe Davina yarafise umwana wa Alvine sinzi kuri kuranaura neza Davina yavyaranye na Alvine gusa ikakaboro mugakati ni mugashiremwo Davina yavyaranye na Breezy sivyo mu nyuma rero yavyaranye na Alvine mu nyuma rero amaze guhura na ntuzenya na Breezy cyamugirira nanje ndakeneye umukibebe bro Davina ari sexy bro umubiri wa Davina umuramukije bro murabyo uvuga ati yo oh my god I gonna die bro rero Davina amaze urana wagakasi kakaboro k'ibintu byerekeye ngo vy'umwana ingene Breezy yasavye umwana gusa rero vyarangiye Breezy aronse umwana kuri Davina rero Davina afise umwana wande wa Breezy wavyumvise reka tubandanye mwagakasi ekote rero Davina twavanye kure tugisora indirimbo za Valentine zande Davina yamye ari kumwe na One Way kugira ngo bagire iki kugira ngo amufashe kuduza brand yiwe nta muntu One Way akunda nka Davina ikintu Davina yakoze hajya nukuri kw'Imana cyaragaragaje urukundo rudasanzwe kuri One Way hagere twe dusohotse nariko ndamubwira ati Davina kauka bige ibintu byabaye ariko ntidusarishe mu bantu kurona hari amakamera Isaac ngugi ari maso Isaac urazikora umunyarusaku Isaac afise umugore afise n'umwana ariko urusaku rwiwe muhama w'ikigongo urumva nakawuka no mu mizirima Isaac ariko no mu mizirima wa mbere mu Burundi afise urusaku ariko byose abivyaziki musara uravyumva rero Isaac amaze kubona ibyo bisanga acaza kufirima zana amakamera cyo turagenda ndamusora Davina hanze tuhura no mu bodyguard turashika hanze Breezy n'umuntu yitonda aguma avuga ati yo bebe Breezy yaguma abwira Davina bebe kauka bebe urabona ibintu bibaye vraiment bebe ndakubwira nivyo bintu yaguma avuga urumva bebe ndakubwira Davina sheri wanje uwo ni Breezy Davina sheri wanje urazi yuko ara mahiti narayakoze ari indirimbo zose ziri hiti mu Burundi uno mwaka nije nazikoze ndazi barabizi n'abarundi barabizi Davina ati no bebe sinibishobora kuvyemera twaraye amajoro Davina avuga ati twaraye amajoro biranka yuko tugira urabibona ubwo mumbwira ati ngo uri kokora amahiti ndakubwira ati bebe ndagushaka ukacumbwira ati ngo ndiko nkora hiti ngo ndiko nshiramwo piano ngo king muri make rero hari ibintu Davina yashaka ko Breezy amukorera Breezy nawe akacamubwira ati ndiko nkora hiti ndiko nkora berisima nivyo rero Davina muri urya musi vyamubabaje aravuga ati amajoro naraye ndamubuze Breezy yuko ngwa mu nda ama hari ikintu kiboro kiraho hari chaleur affection ibikiganane no muvugisha amakosa rege Faransa kirandoka urumva chaleur nico nzi ubushuhe hari ubushuhe Davina yashaka kijyagiye ariko ugasanga One Way ngo ari mu mahiti ganga amapiano ariko avuza ibiki ariko akora berisima yo ariko akora mologo ariko akora mahiti ego sha urabibona kandi je Davina namutahuye ariko rero kubera yuko jewe ndumujama wa Joel ndumujama wa Breezy ndumujama wa Davina none bro
ahantu uza kuvuga ngo bimeze uku ninaja kudodora kwa Joel ntiyugurure wewe uzonshore je ko ndachoresha bro nchorera kwanza turabe hauna hata sambare ziko wapi nchorera Ujama carte bancaire basigende kwibika ivyo vya bindi vya dramati y'amafaranga ntazi nimba ari yo mu Bushinwa nimba ari yo mu Buhindi yazanze nimba ari habwongira niyo muri Tanzania agiye amafaranga ari muri Tanzania man yamaye dramati ndavuga ati nzoja kugura iki gusa ndakauka kubera iki ndavuga ati acha niweke mu mufuko tukiri ngaho nyene hariho ahandi hano nababonye uri kumwe na Rino Jinyene hamwe na B-Face hajya hano naho mwari mu biki hajya umufuko wari uzi muri nko muri mwongoranira ibintu ndavuga abaja ma VP urabona hajya umufuko wari uzuye amahera hajya anye harura kuva saa 2 muri BMA gushika yo masaha ndi kumwe n'abajya basani nari umufuko wari uzuye amahera fata za 200,000 satbiamae Berisima ujya DJ Fernando sha Fernando ni anchore frame ewe Fernando sha ntachoreka man sikuvuga ntachoreka Fernando yari kumwe na Berisima sha umudemu mwiza tagase man Berisima afite inzobe nyinshi Berisima n'umukobwa mwiza kandi rero Fernando ari mu basani ari kumwe na Berisima nta muvi ruhande je bine ngumbye ati ngo Fernando ngo tuvugane amanza karaba B-Face ahagaze akarabaniriro jahari acavuga ati ibi jabana ibi bisani harona abantu erega Fernando bamuteye saga ngo bamuteye iki bamuteye amajambo yasubiramo ico kintu bamuteye amajambo saga na majambo menshi man urumva bamuteye amajambo ngo kubera iki Berisima yashimiye umugore wiwe hama ntiyashimira abantu bagiye kwiraba kuri YouTube Berisima kugira ikwize zirya miliyoni eske zirya miliyoni 5 n'umugore we wenyene yatumye bazuza zirya miliyoni 5 bro urazi indirimbo ndiko nuva mu matwi yanje urayizi wewe ntaco bitwaye no babarari mani nyanse n'ayabantu bo nabubasha bamfise ko ona naco zimbwiye kazima imana inkunda sasa weye abo bantu bazana bla bla bro gute ingo kwanza ingo ndaguhe hit ingo gatoye ingo ntacu ingo bro come on umeze gute rero uno n'umufana wanje mfise ntaco bitwaye no babara ni mani nyanse urakoze cyane uyu n'umugenzi wanje cyane urakoze bro peace wumvise bro abantu bazana utujambo bavuga ibintu byinshi ngo urumva ngo bimeze uko ngo ntiyashimiye ngo abafana ngo yashimiye madame wiwe sasa braza wewe umufana wa DJ Fernando mufane nk'umuntu ukunda umuziki w'u Burundi n'umufane kwero tujambo abantu bavuga bro abantu bavuga amajambo menshi je bavuga ngo kapiteni ncoresha abasani ego ndabacoresha nyene kwera ni rikoti nambaye bro ryaguzwa amahera inkofero ngo simpindura inkofero ngo mfise inkofero yirabura je ndababwira ati maze je ukubona muri ko muvuga ngo simpindura inkofero fise nyinshi muhira nzoba tware muhira muzirabe hari nabavuga ko iyo nkofero ngo yuko ari dawa mani hata wazee wa zamani walishasemaga kazi na dawa hari umuririmbyi afise inganga nka B-Face achasha kubera iki mani B-Face wewe wompa ifoto B-Face atambaye inkofero urinze kwiyumvira video man iri urinze kwiyumvira urazinda kubira ikintu kimwe bro uno muziki urimo ibintu byinshi urimo ibintu byinshi biguruka biduma bisinzira bivyuka mwijoro ugasanga vyadumye bro jewe nari kumwe na Satbi saa 8 z'ijoro ona nk'umuntu ariko arabino video ashobora ko ariko yariraba ku mutaga sange mwijoro saa 8 z'ijoro saa 9 nice ngaha Rino Jingaha Landry ngaha Satbi ngaha Satbi ariko aranywa Jack Daniel ndayibutse yanzogaro yari Jack Daniel rero urayibona Jack Daniel yuzuye man ndamubwira ati Satbi mixinga na Coca-Cola bagushiriyemwe urana hari ibiboro biraho bikanye amaglaso man man uri kumvugisha amajambo menshi gusikaho abantu bava bibazo ngo sinzi glaso ni iki no wapi man uraziva urumva rero bro uzibagire urabona rero Satbi ugasanga yariko yitamwo ibintu bikanye navanga Satbi kubita Jack Daniel all kubadida nasema Satbi vipi
kapiteni ushaka ndagucorere bambye ati mzee sasa kora umuti gusa ikintu kimwe nashimye ujya munsi wambwiye ati ngo iyo video wabonye ndi kumwe na Linoji twe turi ahantu mu Kabondo abaririmbyi bose bari batagase Bface yaratagase DJ Fernando yaratagase Linoji yaratagase manager Simplice mani urano mu muziki twe dufise manager DJ Paul urabizi wowe muri iyo myaka iheze ubu rero hari umu manager yitwa Simplice mana dusanga hano turakadutamwo ndiko ndakina biare ndi muri arena sindiha kubera Simplice ndiko ndanwa ama urabona oya jewe Jesse inzoga nshuti yanje Jesse mboregwa ni Fanta Coca-Cola ama cocktail sans alcool je nta nzoga nwa vraiment jewe kwera ico kintu Imana yaramfashije ego urafise ikindi ikibazo je shaka kumbwira inyabaki ivyo bintu ibiki inganga we bakuvuga ko muri ayo mashapo yawe udashaka gukura ivyo bintu sivyo kuko naje ndabibona bikantera amakenga wa muhungu bla 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 naco zimbwiye kazima Imana inkunda kandi bavuze ngo kazi na dawa man umviriza bro écoute urano ukuntu bariko barambona ngaha muri ekra urano ukuntu bambona urano ukuntu bariko barandaba man ngo ndababwira ati kapiteni arabakunda kapiteni muntu wanyu kapiteni namandi kumwe n'abasani namandi kumwe n'abaririmbyi kugira ngo ndabarondera makuru aryoshe mukeneye kumva abantu bararushe mu mitwe bro hari abantu bakeneye kumva ibintu bibaryohera mu matwi yabo man je ndi update bro I know mimi jewe nubu uyenda kubwiza ukuri jewe nukuri jewe hari umuntu akunda kuvuga ati jewe nukuri kw'Imana jewe sha jewe nukuri ikiyeri no kimara ikiyeri uravyumva bro rero ari ibintu usanga biryoshe man kandi rega n'ubundi abantu baba barushe mu mitwe man bro umviriza ndakubwira ikintu kimwe subiramwe ya presentation yawe subiramwe ya presentation nataka ni kublend mani nataka ni kublend kugira ngo abantu bumvise presentation bagumbe bakumenya twagiye hero muraho subiramwo iyo hero ivuze nabi ntuvuga ngo hero kosora mani hero ni biki hero mani vuga hello muraho murakomeye nizere ko meze neza aho muherereye hose mu micunga y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kuba ari hanze yacu nkundira ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu arico cyanyu kizwa na Omario Only kuri Yagate yes sir it's gonna be fire with captain yes sir Dola Capitale umviriza ubu sinchitwa Dola Capitale abantu ni benshi arongo ba Dola Capitale je nitwa Captain Vevo Captain Vevo hari abantu usanga ari aba capitaine ngo ba Dola Capitale ubu je ndi Captain Vevo ni inike mu Burundi nikirabaho citwa Vevo Captain Vevo Captain Vevo ni jewe gusa man ubu ndarushe ngo manje kuruhuka ngo manje kuvundisha ya mafaranga turabati ya mai sinzi ndayavundisha hebasha ndayavundisha mani uramaze kubona umuntu agwa amahera utamenya ati none n'amarundi asamarundi amarundi ndayazi sinzi kwa amanyarwanda ndayazi sinzi dollar ndayizi mani n'amahero ndayazi usanga ari amarupe yo muri amarupe je sinzi ivyo man je nambye ati ngo ngoma ndagucorere ngo we baguma baguha amahera ngo ndika ndagucorere mbona ndaraba none nkaya mahera changira ni menshi bro je ndaza kuyaguhuya ndabishe ba sanga yagoye nk'amahera baciye nko muri China man nko muri ibaze rero ngo maje amafaranga muri abasani mudukurikirana jewe ubonye twegeranye Monia Flair ndamwemera man Monia Flair n'umwana mwiza sha Monia Flair baragenga baramubeshera ngo urumva ngo urupupe ngo brother ye video warayibonye kijya kintu ubona cyoroshye urumva hari ibintu abantu n'ama montage yisha abantu benshi usanga brother ni microphone gusiga video yisha abantu benshi mze hari uruntu usanga ruteye ubwo ukarurabona ukavuga ati riga nanje ndi umuhungu ndakira ne ibi ni kirakeza ukacurahira nkakoresha umwanya urabyo rero urumva ibintu byarananiranye ibintu byaragoranye bro gusa kwera ikintu cyo numvise ijya video abantu bayungukiyemo nabantu bakora ku boutique kwa masabune yaraguzwe ku rugezo bataziga kubera ngo abajene benshi baraguze amasabune sinzi nyambara ukumesa cyane muhira sinzi amasuku ahantu yaciye atangurira ku bajene kuva ijya video isohotse
abantu muri boutique urazi rero ndakubwira ikintu kimwe muri uno mwanya dufise ibiteramo byinshi bigiye kuba mu Burundi. Dramati agiye gusora indirimbo ya shootingiye mu bihugu bishika kuri 3. Hari abantu bariko barambaza ati kweri kitukubona na Dramati. Man jewe uri umuririmbyi utantamwe sindakuvuga umbabarire. Abaririmbyi batama amafaranga batantamwe nanje sindabavuga. Abafana je ndabakunda kuko abafana baragira like kuri video. Umufana uri kurankurikirana agira like. Janga kuri YouTube wandike na commentaire ati kapitene duhe vibe. Changira inguvu. Ejo ncanze ndabatamwo vibe. Uravyumva nshuti yanje? Ikibazo ca nyuma reka dusezere man ugende brother jewe reka nje kuvunjisha reka nje kuvunjisha man wanenyota je nkundi mo ndaka umuhogo don't worry wahuye na captain barampa nanje nkasangira nabandi man uravyumva barampa nkasangira nabandi bro ubu rero ngiye kubwira Bface ngiye kwa Bface ariko nanje nararusha mvuye kwa Dramatic ewe ino music nibo ba boss bawe man ino music nibo ba boss bawe harakaru narungise muri audio y'abaririmbyi muri group y'abaririmbyi hari abaririmbyi nyine bari muri group abastar bose b'abarundi ndababwira ati ino music izona tuvuna ejo narariye box kuri Dondana Buja FM na Roriro iyo box nayikubiswe na Roriro iyo box yaragombaye kubita ya mipro je ncanja gutabara ntazi ko ari inde ko ari Roriro nibaza ngo numufana bro naje numva ngo pa umunwa ucura kebana warakebanye bro braza dusezere jewe bwira kajambo kanyuma mana abakunzi bacu guys nukuri kw'Imana ikintu kimwe no gusaba we ugire like gusa kuri video conyene ucuja muri commentaire hari abantu badakunda kuvuga wewe nimba udashaka kuvuga shira aka emoji k'umuriro birakwiye urumva ugire like subscribe ndazibo barayigize ugishira aka fire gusa hama nyibusa rya zina ryawe Omario braza murakoze cyane Imana ibahezagire kuri kamera nari kumwe na Kagaga OG Kubadid merci beaucoup bye bye ciao